uyu munsi tuje kubabwira ibijanye n'ijisho rya gatatu. Ubwo ntukangutse waruzi yuko ijisho rya gatatu umuntu arifise, nawe uri kuranyumviriza urafise ijisho rya gatatu. Rimeze gute? Fata agatebe wicare wumvirize neza, mbere utaragira subscribe ubikore kugira ngo uzoje uronka ibijanye n'ijisho rya gatatu, kuko tubaza kubashikiriza igice ca mbere, hazoba ica kabiri n'ica gatatu, mbere n'ica kane. Uyu munsi mugiye kumva igice ca mbere kitubwira iby'ijisho rya gatatu kiremwa muntu. Nihe mpamvu none ari ngombwa gufungura ijisho rya gatatu? Bimaze iki? Ese aya maso abiri dufise ntahagije? Hari ico bimaze? Ntabikoze noba mpomvye iki? Ariko hoho ijisho rya gatatu no kuvuga iki? Wari bwaryumve? Haryo wumvise bavuga? Waruzi ko urifise? Kuva mu myaka ya kera abo bita abami, abapfumu, abakonikoni, canke abanyamadini bamwe abihaye Imana mu buryo bwa nyabwo, bamwe bashaka gufungura ijisho rigira gatatu, bizera ko udashobora kuba umuntu ahambaye udapfunguye ijisho rigira gatatu. Ntushobora gushika ku ntego zawe, ko baba bafise intego zitandukanye, abami mu gutwara, abapfumu mu kuvura, abihaye Imana mu kurondera Imana, baba bafise intego zitandukanye, mbwa bose bagira bati intego zacu ntibikunda ko tuzishikako tudapfunguye ijisho rigira gatatu. Rero ivyo kuva kera niko amatoza twagize abitubwira, ngo abo bantu bose bamye barondera gufungura ijisho rigira gatatu baba bagomba gushika kuki none. Nta kindi bivuze atari ngo bakabure imvura canke hormone, inkabuzo canke imisemburo iri mu mubiri w'umuntu. Mbere ngaha ngomba kuhateba gatoyi bagenzi, ubuzima bwacu tubayemwo bugizwe n'imisemburo, bugizwe n'amahormone, bigizwe n'inkabuzo. Ico ni ikintu kimwe gusa, amajambo ni yatandukanye. Bita amahormone mu Kirundi nasanzwe tukoresha inkabuzo. Mu Kirundi dukoresha inkabuzo, muga mu Banyarwanda bamwe ni imisemburo, biri mu Gifaransa naho n'amahormone. Ibi rero nivyo bigize ubuzima bw'abantu. Umuntu ntashobora kuba hata imisemburo, ashobora kuba hata hormone. Jewe iyo nishimye, iyo nshavuye, iyo nshonje, iyo mbonye ikintu kimbangamiye nkagomba kwiruka, ni imisemburo. Ibi bigigwa na systeme endocrinienne, mugabo mu buryo butandukanye, kubera yuko imisemburo boneka bivanye n'igishikiye umuntu yashavuye, imisemburo yo gushavura nka adrenaline par exemple. Umuntu yaryohewe ni imisemburo yo kunezerwa, yo kuryoherwa. Umuntu afise itiro, imisemburo y'itiro. Umuntu ariko ndabivuga yishimye, umuntu ashonje, umuntu yariko aragenda narahaze, ni imisemburo. Udafise imisemburo ntushobora gusonza, udafise imisemburo ntushobora kurya ngo wumve ko uhaze, ubwo nuko uturitse. Muga kubera imisemburo avuga ati wewe wariye none urahaze, kubera imisemburo. Rero bagenzi, ubuzima bwacu bugizwe n'imisemburo. Ntibikunda yuko umuntu ashobora kubaho ata misemburo. Mwijoro nk'ubu urahuye n'ikintu kigombye kwaka ubuzima, n'umusuma afise igipanga canke n'igiho gikaze kigomba kukwirukako. Ico gihe umaze kukibona, umubiri wawe uhita usokreta adrenaline kugira ngo ushobore kuba magabo wigwanire. Nk'uwo rero adrenaline n'umusemburo w'ibibishe, mugabo ni n'umusemburo ugutabara. Umusemburo ugutabara kuko urahava ugafata ingingo y'ukwiruka. Nako ndavuga umusemburo ujanye no gusinzira, glande pineale. Glande pineale utafise uwo musemburo ntushobora gusinzira. Glande pineale irekura melatonine, ntushobora gusinzira. Canke usinziriye naho niwo kwikangura, kuko uyo musemburo igihe waje mu maraso, itiro riheze urahava. No kuvuga rero yuko canke iyo wagize ikibazo mujanye n'ivyo gusinzira, n'ivyo uwo musemburo nako urahava gusinzira ntibigende neza. Kwibaruka, les ovaires,
ku bagore kuja mu kwezi, biriya byose ni ibintu bibafasha kugira ngo bifashe ubuzima bw'umuntu, kugira ngo bivanye n'igihe abantu barimwo nibivanye n'igihe bageze ko imisemburo. Nagomba no kubivuga kugira ngo muze kumva, kuko iri jisho rya gatatu birafatanye rwose n'umwe mu misemburo twamaze no kuvuga gatoyi, umusemburo bita glande pineale. Glande pineale, fata agatebe tubiganire ko ni ibintu bihambaye, kuko birafise ikimazi gikomeye cyane kumenya kino cigwa, nico gituma twakirondeye ngo tukibasangize, kandi ndazi ko benshi muri ko muratwumviriza n'ubu muri ko muratangara igituma umuntu ashobora kuvuga ijisho rya gatatu. Rero glande pineale ni novuga yuko ni imvura imwe, imvura iri mu mutwe, mu bwonko, iri hagati y'ibice bibiri by'ubwonko, noze hemisphère nord na hemisphère sud, igashiba rero hafi y'igice bita hypothalamus, nibi bya hypophyse mu mutwe. Tuzobigaruka ko tubibabwire neza niba bimeze, Imana yarebye umuntu kujya bw'agatangaza. Rero iyo glande pineale iri neza na neza hagati mu bwonko, imeze nk'agapiramide, impande zitatu, kakaba akantu gashashagirana cyane, ni ukuvuga uwo mengo karabriya, gafise umuco mwinshi cyane, niyo bita glande pineale. Mugabo rero ngo bavuga neza yuko abahinga babitohoje, akaba n'ababyizera cyane abahindi, bari abahindu barabyizera cyane yuko ngo iyo glande pineale iri kumwe n'icicaro cya roho, kiri hariya mu bwonko bw'umuntu, mu gice cya hemisphère nord na hemisphère sud. Roho ngo niho iba, kuko kubera yuko iyi glande pineale akamaro kayo ndakabasubiriremo, no kugira ngo dushobore gusinzira, twikangure, ngo irakora n'ibindi bintu nk'ibi byo guhuza ibitsina mu buryo bw'amabanga mpuzabitsina. Glande pineale irafise akamaro kaniniya, ibi byo kwishima ku umuntu araryohewe, nayo ngo irafise igice ifashamwe, kubera burya ngo iyo usinziriye nta kintu na kimwe wibuka, ngo uba umeze nk'umuntu ari mu bicucucucu canke umuntu yapfuye, n'ibitosi gusa nyene. Ikintu kigenga itiro ry'umuntu kiba gihambaye cyane, kubera yuko aba ameze nk'uri mu rupfu. Iyo uryamye ushaka ube uri ministre, ntiwibuka ngo ndi ministre. Uri kumwe n'umugore ntabyo wibuka, ntushobora kuvuga ngo ndi kumwe n'umugore. Ufise amafaranga menshi kuri konte, uzi ko umuntu yiyemera, ibyo byose nta kintu na kimwe ushobora kwibuka, kubera yuko urasinziriye, umeze nk'umuntu yapfuye. Nico gituma bagira bati iyi mvura igenga ibyo gusinzira ntisanzwe na gato, kandi igaca iba hafi y'ahaba ikicaro cya roho. Nababwiye yuko bavuga neza yuko roho iri hariya mu bwonko hagati. Nabivuze nti ufashe urutoki intoki zibiri ukahumiriza, ukafyonda amaso gatoyi, iyo uri umera nk'ugurura amaso naho ubusinziriye, ngo urabona akantu gashashagirana kari hariya kure, kameze nk'ijisho, urakabona kari mu rumuri rwinshi gashashagirana, kariya rero ngo niko jisho rigira gatatu. Nagiye iryo jisho rero likagufasha kubona ibyo amaso yacu abiri adashobora kubona, no kuvuga ligufasha kubona ibijanye n'uburyo bwa roho, uburyo butaboneka, bijanye n'amayobera, bijanye n'ibyo abantu bahishijwe, bijanye n'ibintu byose abantu badashobora gutahura. Nabivuze mu ntango yuko abagomba kugura ijisho rya gatatu bari mu mice myinshi. Hari abihaye Imana, hari abaanye iby'ubukonikoni, abapfumu, abamonki n'abandi. Bamwe bose rero baryugurura hari ico bagamije. Urumva nk'umupfumu cyabagamije, urondera Imana cyabagamije. Rero iryo jisho rikorana n'urumuri, nk'uko aya maso yacu akorana n'urumuri, ko burya iyo turaba buya ntitubona ikintu, tubona urumuri. Kuko aha twicaye muri studio
nimba hari mikro, izo mikro hatabona ntushobora kuzibona, uzibona ari uko habona. Ni ukuvuga amaso yacu burya ntabona ibintu ahubwo abona urumuri. Mugabo ngo aya maso yacu abona bike cyane, bavuga yuko ibiri ngaha mu kirere amaso yacu agera ngo twaba tubona 1%, 1%. Aravuga yuko ngo vyoba ari 3%, mugabo biguma ari bike. Ni kuvuga yuko hari ibyo tutabona. Nico gituma abahinga mu by'ubuvuzi nk'akarorero bagerageze kutuzanira microscope kugira ngo dushobore kubona ibitaboneshwa n'amaso yacu. Rero gituma ni iyo mvura yitwa grande pinéale bagira bati ntisanzwe, bagira bati bisaba kuba habona, bagira bati bisaba kuba hatabona kugira usinzire. Ntusinzira mu gihe hari umuco, mu gihe itara ryaka, bisaba ko usinzira hatabona. Burya noneho ngo sinavyiza ngo mu gihe umuntu ariko agomba gusinzira itara ryaka, kubera yuko iyo mvura, iyo grande pinéale birayicanga. Mbega ndekure ntuzenye, ndekure melatonine ho bari mwijoro ko bona habona wese ko uyu muntu ari ku murango. No kuvuga biraba vyiza noneho naho umuco ubugera ku ruhu rwawe gusa, si vyiza kubera yuko umubiri wawe, ubwonko bwawe burashobora gucanganikirwa. Mbega ni mwijoro canke ni ku murango. Ni nka bari abantu nyene twama tubona rimwe rimwe bambaye, bamara umunsi wose bambaye amafime yari amarori arimwo umwijima, niko novuga. Biye ngo si vyiza cyane, uretse ko bitera n'ubugwayi rimwe na rimwe. Hari gihe ubwonko bwacu tubuhungabanya, kibaza mbega basha uriya muntu ari muri koma, afise ubuhe bugwayi, ahora asinziriye iminsi yose, ni mwijoro canke ni ku murango. Ni kuvuga ubwonko bukaja mu gucanganikirwa, uretse nuko bamwe bishobora no kubatera izindi ngwara zifatiye ku ruhumyi kubera yuko ari amarori bayakoresheje nabi. Tubyitondera rero. Iyo umuntu ubona asinzira ku kazi, burya ngo biba byatewe nuko imisemburo yo gusinzira itamuhezemo. Yavyutse kare, yavyutse ibisemburo bitarahera, none harageze aho iyo misemburo imubwira yuko yosinzira. Ikidaciyongera ko nuko rimwe rimwe usanga n'ubwonko buba burushe, hanyuma ubwonko burushe bukavyumva ko bukeneye kuruhuka, bukaza babwira uyo muntu ko yoryama kugira bamufashe, ubwonko bumufashe bukarekura ya melatonine kugira ngo ashobore gusinzira, hanyuma ubwonko nabwo bushobore gukora. Kuko burya ubwonko bwacu bukora neza, bukora cyane iyo dusinziriye. Iyo dusinziriye niho ubwonko bwacu bukora. Ku murango bukora bike cyane ugereranije n'igihe tuba dusinziriye. Nico gituma burya ngo gusinzira ari ibintu by'ingenzi kandi umuntu agasinzira neza. Rero abahinga bavuga yuko iyo mvura grande pinéale hava igafashwa rimwe rimwe ngo n'akazuba ko mu gitondo. Akazuba ko mu gitondo karayifasha ku buryo ngo kuva kera cyane hari abantu batari bazi kuryama itiro ryo mu gatondo, bagomba kuzindura kugira ngo bashobore kuza guhangana na kariya kazuba ko mu gatondo. Kirazira yuko izuba riseruka abantu bakiryamye, nivyo bizera. Kandi turatubibona n'abihaye Imana, abantu basenga, aravyuka kare iruhande yo gusenga agira ati nta zuba ryoseruka umuntu akiryamye, kubera yuko ugutanze kuvyuka agutanga n'umugisha, ugutanze umugisha agutanga gutunga, ugutanze gutunga gutanga n'ibindi byinshi. kandi ibyo bikazotuma n'igihe ngo abantu bavuye mu buzima ngo batazoba bangana, kubera yuko hari umuntu yagiye gusumbya. Urumva rero yuko bifatira ahantu kure cyane, mugabo ngo si byiza yuko umuntu izuba ryo kwaka mu kiryamye. Bihaye Imana bo barahava bakavyuka no mu masengesho kugira ngo Imana ishobore kubaboneshereza, ngo yamvura yabo ishobore gukanguka, hanyuma ishobore kubakoresha ibikorwa bibaganisha ku Mana. Kuko iriya mvura ndabisubiremwo ifasha abantu, ico rya gatatu rifasha abantu kubona ibyo abandi batabona, bakabibamwo neza, bigatuma rero ivyo byose bibaganisha ku Mana. Tuvuga abasenga mu gihe abandi baba bijana mu bindi. Iyo
imvura baba bayikabura mu bindi, ko ari bayikabura mu kunywa ibiyayuramutwe, ari bayikabura mu kwidroga canke mu gusoma ibitabo no mu gutekereza cyane, kuko mu kindi gice tuzobabwira ibintu abantu bakunda gukora kugira ngo iyo mvura ikanguke. Tuzobabwira neza twabitondetse neza, mugabo mwe muramenya yuko ibituma ijisho rya gatatu rishobora kugira imbaraga, rishobora kugira inkomezi, ni ibi bijanye no gusenga, bijanye no kwiyiriza ubusa, kwiyumvira cyane, bijanye na meditation, kuba ahantu habonyene. Muja mubona canke mwumva nko mu ijambo ry'Imana batubwira babaye aberanda, wasanga bagiye ahantu mw'ishamba bakimarira y'iminsi mbere bakiberayo. Turazi nk'uwitwa Francisco w'Asize yahevye byose, agaheba amatungo yo muhira, akigira ahantu ha wenyene. Burya biba binyegejemo gukuza gufungura ijisho rigira gatatu, ijisho rya gatatu, kugira ngo rishobore kumwereka ivyo atashobora kubonesha amaso yiwe abiri, ivyo abantu benshi badashobora kubona. Bagira bati ni ibintu bidasanzwe, ku buryo abahindi bobo bagira bati ntibisanzwe. None rero reka tuhashire ikimenyetso aho hantu iryo jisho rya gatatu riri mu ruhanga hagati y'amaso abiri, kugira ngo tugume tuhiyumvirako, kugira ngo tugume tuhatekereza ko, maze ntitwigere tuhibagira kuko harahambaye. None rero ngo imirasire y'izuba ni ikintu gihambaye. Hari abantu ngo itigera irenga imisi yose, mugabo bama bagerageza ngo iyo mirasire y'izuba ibabeko, kugira ngo iyo mvura ishobore gukanguka, hama ijisho rya gatatu rishobore gupfunguka. Iyo mvura rero ngo ikorana n'ijisho rya gatatu, nkuko namaze kubivuga. Imirasire y'izuba nayo raba ukore, kuko unye nta kibuze, kuko twagukabuye, twaguhaye ibishoboka byose. Imirasire y'izuba rero n'imvura canke hamwe n'ijisho rya gatatu ngo birakorana cyane. Abantu bamurikiwe n'ivyo gusenga ngo nta zuba rija guseruka bakiri mu nzu, riseruka nabivuze bari hanze, kugira ngo iryo zuba rishobore kubarasirako, kuko urumva ko iyo jisho kugira ngo rikore neza hari ibigomba kuba byakozwe. Nababwiye ko tuzobigaruka ko neza mu kindi gice, mbere tuzonababwira mu cyo kindi gice nyuma yaho mu gice cya gatatu n'ingaruka mbi dushobora kuba mu gihe abantu bapfunguye nabi ijisho rya gatatu. Bashobora kurifungura nabi hakavamwo ibijanye no guhungabana mu mutwe. Doja mwumva ngo umuntu yarasaze kubera ngo yarafise ngo ubwenge bwinshi mu ishure. Burya sivyo burya abahinga bavuga yuko yagerageje gufungura ijisho rya gatatu, ararifungura, mugabo arifungura mu buryo adashobora kubihuza nawe nyene, ngo abihuze na societe yiwe, abihuze na environnement. Byaramunaniye kubihuza, ntiyiteguye. Bisaba rero ubuhinga kugira ngo ijisho rya gatatu, bisaba kugira attention, kuko ubundi birashobora kuviramo inzeduka. Hari n'abantu ushobora kubona nk'ubu ari umuntu agasenga cyane gose, mugabo akagera igihe ukabona umengo mu mutwe biradurumbanye, kandi bivuye mu gusenga nyene. Burya abayuguru ijisho rya gatatu akaryugurura mu buryo adashobora kubihuza n'ikibano, ngo bihuze nawe nyene, abihuze na environnement. Tuzobigaruka ko mu kindi gice tubabwira ingene ibyo umuntu ashobora kubibamwo navyo mu gihe asamaye. Mbere hanyuma ho tuco tubabwira n'ingene umuntu yashoboye nko gusara canke akagira trouble kanaka kubera yuko atavyifashemo neza mu byo kugurura ijisho ryiwe. Tuzobabwira n'ubuhinga bashobora gukoresha kugira ngo ashobore kugaruka aho yarari mu ntango, afashijwe n'izo nyigisho tuzogenda tubaha twamaze kubatohoreza. Ariko mu nkundire muri kano kanya ndababwire yuko iryo jisho rya gatatu uyu munsi rirabangamiwe, kubera yuko ibintu duhura muri ibi bintu bya tekinoloji, ugasanga twama imbere ya ekara ya televizion, ugasanga twama ku matelefone, ama smartphone. Ibi ngo ni ibintu byo babihungabanya cyane ijisho rya gatatu, kuko bwa mbere mu byumve neza bitangura guhungabanya ijya grande pineale. Imaze guhungabana nayo
birumvikana neza yuko iryo jisho rya gatatu ridahava ngo rikore neza, ku buryo bavuga bati nk'ibi vy'amayekara canke amatelefone abantu benshi ntibagisinzira neza, abantu benshi bameze nk'abantu bahungabanye kubera ko bamara umwanya munini nako yo matelefone. Bagaca bahanura abantu bati n'imiburi buri imbere yo kuryama banza umara amasaha 2 wavuye imbere ya ekara ya telefone canke bya computer bya televiziyo, ubanze ubive imbere kugira ngo ubwonko bwawe bugutegurire mu kuza gusinzira kandi ubone gusinzira neza. None rero ijisho rya gatatu ryagira hura n'ibyo bibazo by'iterambere turimo nabujya ryagomba kumurikirwa cyane kugira ngo ibi bihe turimo abantu bashobore guhangana n'ibi bihe nyene, kubera yuko bafise izindi mbaraga zo kubona ibyo amaso yacu abiri adashobora kubona. None kugira ngo ibi tubayemo ntibave ngo bitubuze kuzogana ijuru, kuko ngo n'uburyo bwo gukura mu vy'umwuka. Ijisho rya gatatu ridufasha gukura mu vy'umwuka kuko dushobora kubona ibyo abandi batabona, kandi muri ibyo rero ngo bijoba bigirira nabi iyo mvura canke ijisho rya gatatu harimo ngo aya mazi tunwa biriya vyunyunyu bashiramwo kugira ngo badukingire ingwara kanaka, ngo birahamana cyane na grande pineale, bituma grande pineale igira intege nke. Yamaze kugira intege nke rero rya jisho rya gatatu bisanzwe bikorana bicarigira ikibazo ku buryo bavuga bati byobaye byiza abantu uko bahinga bagize bati ndi byiza yuko abantu kugira ngo iryo jisho rishobore kugira imbaraga no banywa amazi avuye mu masoko. Ari amazi uhora wumva banyokuru baza kuvoma ngo ni amazi adasanzwe, niyo bariko baroga bakoga aya mazi bitabona amashuha, burya ngo ni amazi adasanzwe kugira ngo ashobore gufasha iyi mvura gukerebuka no kubona kure kubona ibyo nyene abandi bantu batabona. Rero ngo ni nk'ibi vyuko dukoresha ikintu ca friolire muri iyi miti y'amenyo, kandi mu miti y'amenyo ikicunyunyu kiri baragishiramo kugira ngo kidufashe mu koza amenyo, mugabo ngo burya ngo kirazirana canke ntikijana n'iyi jisho rya gatatu. Kiba kiri kumwe n'ibindi bijyanye n'amasukari, si byiza gukoresha mu masukari kubera yuko ngo bituma grande pineale idashobora gukura neza, idashobora gukora umurimo wayo by'amasukari yo ku meza. Nuko rero yimvura ya grande pineale yarahuye n'ibibazo bya electromagnetique. Mbwa ngo nico gituma nk'ahantu usanga hari ama hotel ateye imbere aho bakoresha ama wifi cyane, usanga bafise utuntu bambara ku maboko ku buryo tuza kugabanya ibi bintu vy'ama electromagnetique byatwinjiye mu maraso, cyangwa ugasanga barafise imisego ifasha abantu kugira ngo yaryamye. Rimwe mbere ukahasanga n'amamatera ngo ashobora gufasha abantu kubakuramwo ivyo bintu biba byabinjiye mu biciye muri buno bijanye n'ubuhinga. Rero kuri ibi bijanye n'ingaruka nk'ubu ngo umuntu aribaza igituma ngo abantu bama bagwara cyane gusumba kera, ibi bijanye no kudasinzira neza. N'ubu n'umuntu adasinzira burya afite ikibazo cyo gusinzira, azoba afite ikibazo muri grande pineale. Ico gihe yo bakegera muganga, mugabo biza rero uko kuntu iyo grande pineale yagira hura n'ibibazo twamaze kubabwira hejuru. Ibi byuko abantu badasinzira nabivuze, ugasanga mu byo mabanga yabubatse hari abantu bari bakiri bato mugabo byamaze kwanka, abantu batazi gusoma ururimi rw'umubiri wabo. Burya ngo umubiri uragera igihe ugatanga ibimenyetso mugabo umuntu ntashobore kubisoma. Burya abantu bakera bari bazi kubona ikimenyetso umubiri utanze. Umubiri ntuzokujana mu kintu kiza nk'ingwara kize gihuruduka. Burya ngo iyo uzi kubisoma neza biba waraguha avertissement. Mugabo rero ngo abantu bo ntitumenya gusoma ururimi rw'umubiri wacu kubera yuko iyo grande pineale ifise ikibazo. Rero kuva kera harakugwa imigenzo yo guteza imbere iyo mvura, nk'ibi byo kuzirikana cyane nabivuze tuzobigarukako, ibyo gusenga bakagira adoration, bakagumara umwanya ahantu bakaje no muri nature, akaja ku musozi. Biriya byose uko ari gukuza iyo mvura kandi n'ijisho rya gatatu kugira ngo bishobore kubaganisha ku Mana.
nuko rero mugabo ngo hari igihe abantu bashobora kubikora nabi bikabaviramo inzeduka, nababwiye neza yuko tuzobigarukako. Rero ngo umuntu yamaze kugurura ijisho rya gatatu, hari ibintu bikomeye bishobora kumugarukako byiza bishobora kumuranga, ngo arashobora kubona ibintu bitaraba, ibintu bizomubako akabibona mu buryo abantu badashobora kubibona. Hari abantu babana bamuvuga nabi, atumva atabona, uyo muntu agashobora kubumva. Canke bari mu bintu bihuza abantu benshi, ikintu kigira kibe aho hantu, uyo muntu akacumva canke gihejeje kuba akakimenya. Nibaza ko mubihuza n'ahantu muramubibona muvyumva, ukazubona umuntu mu masengesho, umuntu aragize gute, arakorewe igitangaro n'Imana, hama harabaye uwundi muntu atangaza ikintu kimubayeko, kandi uyo muntu akagishingira intaye. Nibaza yuko ibintu dushobora kubihuza n'ivyo muhora mubona. Canke bakagira ati urashobora kubona umuntu w'indyarya imbere yawe, akaza akubwira ibintu wowe ukamubona yuko ivyo ariko arakubwira ataho bihuriye n'ukuri kose, kubera yuko ijisho rya gatatu ryaramaze gufunguka. Ko umuntu afise ikibazo muhira, wowe uri ku metero ukavyumva, sigira mu bihuzo bimwe vya telepati, mugabo ijisho rya gatatu rimaze gufunguka. Mu yandi majambo ndabigaruke kure nabivuze, riruguruka ku buryo riguhuza n'ibintu bitaboneka, mu bintu vyo mu mwuka, ibintu amaso yacu adashobora kubibona, ijisho ryoryo rigashobora kubibona. Canke nk'abantu bubakanye, burya baze bitonda, nk'abantu bubakanye, hariho umuntu mu gihe yoca inyuma uyundi abwirizwa kubimenya, uwundi abwirizwa kubimenya, kubera ko iyo ijisho rya gatatu ryiwe riba ryuguruye ku rundi rugero. Rero rifunguka mugabo nko nabivuze mu gihe imvura ya grande pineale idasinziriye, idasinziriye. Kandi nababwiye neza yuko ijisho ritujana kubona ibiri mw'isi y'ibitagaragara. Roho rero ngikoresha ijisho rya gatatu mu kubona ibyo aya maso yacu adashobora kubona, ibyo amatwi yacu adashobora kumva, ibyo iminwa yacu idashobora gukorakora. Ijisho rya gatatu ryoryo rirabiraba kandi rikabibona. Science rero ivuga ko grande pineale kandi igira mu buryo bwo guhuza ibitsina, irafasha mu buryo bwo guhuza ibitsina. Si ivyo gusa, igafasha kandi no mu byo gusohora imyanda mu mubiri, igafasha no mu byo gukerereza kudasaza, igafasha no mu bintu byo kuryoherwa. Grande pineale aha muhakora ibintu bikomeye cyane. Baravuga yuko nk'ubu abantu basenga ngo ntibigera ntibasaza kubisanzwe, ngo ntibasaza. Hanyuma ikindi yose no gusaza bamba bafise amagara meza, kubera yuko iyi mvura ya grande pineale barayikoresha cyane, ku buryo bibafasha no gukura imyanda mu mubiri. Burya ngo umuntu asenga cyane usanga afise umubiri unonotse umeze neza. Bamwe babirondera iyo bizanana nuko iyi grande pineale ijisho rya gatatu bikora neza. Kuri bijanye naho n'ibyo guhuza amabanga mpuzabitsina, akavuga ati grande pineale ifise ikibanza gikomeye, nuko burya abantu bavyize neza guhuza urugwiro, ariko bavuga mu Kinyarwanda guhuza ibitsina canke mu buryo dufate kurondoka burya ngo birarenze ku buryo biza no mu buryo bw'impwemu, mu buryo butaboneka. Batanga nk'uburorero bagira bati urabona ingene umuhungu n'umukobwa batangurana bareshanya mu majambo, hamba bakazobana babanya abantu babaye umwe, mugabo haciye iminsi umugore akibungenga batazi ingene vyagenze, akazotwara indiga kura batazi ikintu afise, bati ni mu buryo bw'impwemu. Hanyuma akibaruka umwana batari bazi ingene asa, bamubonye ingene akura ntavyo babona,
ingene agenda atera intambwe wo kubatse umwana wawe yatangiye kuvuga ryari hage ntavyo wovuga ntavyo ushobora kubona uko iminsi izogenda ukazobona wa mwana noneho uvuge ntiyabaye igihangange ni umuntu w'ubwenge ni umuntu afata ingingo ni umuntu afise impano byazananye hehe mugabo kariya kabuto spermatozoide yavuyemwo niki wewe n'amaso yawe ntushobora kukabona mwumva ico gitangaro ntushobora kukabona mugabo umuntu ameze nk'uko kwawe nk'uko kwanje yavuye muri kariya kantu utigeze ubona n'amaso harimo igitangaro nico gituma bagira bati iyi glande pineale ifise ikibanza gikomeye mu vyo kurondoka navyo bikagaruka mu buryo bw'impwemu ntubifatire hafi rero bantu Imana yateye iteka yuko mushobora kuba mufise ibibondo mufise abana burya bigera kure cyane kandi biza mu buryo bw'impwemu mugango n'ibyo rero ushobora kubibona n'umuntu afise ijisho rya gatatu ubundi bazovuga ivyo kwibaruka wowe yibonere urubuto rw'umugabo n'umugore ariko ibyo ntazobibona ese bitabonesha amaso n'ingene byagenze n'abahinga b'abaganga agira batarahandushika tugasigwa mugabo neza umaze kuvyinjira mu ijisho rya gatatu niho ugerageza kubona ivyo ari byo ko bigera kure biza mu buryo bw'impwemu rero nabivuze iyo abantu badafunguye neza ijisho rya gatatu umuntu arashobora gusara tuzobigaruka ko ngo hari abafungura amaso yabo mu bijanye no kugira gute no kunywa ibyayuramutwe batiteguriye no kubihuza n'ubuzima bashabagira ibibazo nabivuze tuzobigaruka ko uburyo buramvuye abantu bavyumve neza yuko nubwo tugombye kubimenya nubwo tubibabwiye ni ibintu byo kwitondera kuva kugurura ijisho rya gatatu ni intambuko umuntu agenda aratera ngaho hose umuntu agenda arasuzuma yuko ariko abikora neza abarifunguye rero bashobora guhishura kimwe kwijana kubijanye n'urupfu murumva ibi bintu abafunguye ijisho rya gatatu barashobora guhishura kimwe kwijana kubijanye n'urupfu nkuko n'abafise amaso y'umubiri bashobora kubona kimwe kwijana c'ibintu biri ngaha kw'isi ariko cyo ndababwira nuko ijisho rya gatatu rigenda rirafunguka ko umuntu agenda atera intambwe ngabo ngo rifunguka ku buryo bwo hejuru canke bwose ngo iyo umuntu avuye muno mubiri iyo umuntu avuye muno mubiri ijisho rya gatatu rirafunguka agahita abona ibintu wewe atahorabona kandi akabona ndabora kibona wewe ari mu mubiri wundi utari wa wundi tuzobigaruka ko ingene experience canke amatohoza yagizwe iyo umuntu apfuye bakoreye kuri bari abantu bava mu mubiri igihe muganga atangaza yuko umuntu yapfuye hanyuma bigaragara yuko ya muntu yagarutse mu mubiri kugira ngo hari ivyigwa vyagizwe amatohoza yabaye barabaza abantu bashika ku 150 bahorira ku kintu kimwe bagiye babona kicigwa canke ubushakashatsi tuzobubaha naho mugerageze kumva ingene yimvura canke ijisho rya gatatu rikora cyane ngo iyo umuntu amaze kuva muno mubiri burya ngo umuntu nubwo mugenda mugiye kumushingura abagenda gushira kwa mashugwe abamuraba abamuririra abagahemu batamukunda no kumukunda burya wabibona byose ibisi byatuzindukanye uyu munsi ukumbure tuzobigaruka ko rero bavuga yuko ngo umwami kugira ngo ashobore gutwara igihugu yabakeneye ko kugira imigenzo ijanye n'ijisho rya gatatu mbere ku buryo bavuga yuko atashobora guca imanza ngo aduce neza mu gihe atafunguye ijisho rya gatatu rero kirahambaye ku buryo umwami mutamenya mwumva yuko ari umuntu adasanzwe mu gihe yafunguye ijisho rya gatatu ngira ngo ntawe uja ku butegetsi nk'umwami adashobora gushika kubi batubwira ko bavuga ko no mu guca urubanza ngo ntaba ari umuntu asanzwe arabona ibindi bintu ngira ngo nimwe bavuga kwa Daniyeli igitabo ca Daniyeli hamwe muravyibuka Daniyeli hamwe yaca urubanza umusore mutoyi cyane
Suzana yabeshewe yuko yasambanye, yagombye gusambana hama yababatama ngo baramwangira, murabibona. Mugabo akagira ati urubanza jewe ngira ndaruce, kandi akaruca ku buryo urwo rubanza abandi bose kwari rwabananiye, mbere Suzana yagira yicwe, mugabo akarusha akarutumbereza, abantu bakanatangara. Kumbure ni ijisho rigira gatatu rimufasha. Birumvikana neza ko tugomba kugira imyimenyerezo, tubigarukako idufasha kugura ijisho rya gatatu, mugabo umwe wese ku rugero rwiwe. None rero ikindi mugomba kumenya nuko umaze gufungura ijisho rigira gatatu abikora mu buryo mvuge gute, umaze gufungura ijisho rigira gatatu ibintu byose arabitumbereza. Iyo yishimye aramenya kubibamwo neza. Hari abantu usanga iyo baryohewe, iyo bari mu munezero, usanga ikintu cyose afise atacifatamo neza. Ndibuka nk'umuntu umwe yigeze kuba ari mu kabare araryoherwa, umuntu wamuserevye neza aramunezereza, aca muha imodoka. Uravyumva ivyo bintu? Oya imodoka ndayikugabiye, aramuhana contact, muga ntivyari muri we. Hageze gutaha atangura gufyura amaso, ntahaguti imodoka yayigavye rero yayitangiye kubera ibintu by'umunezero. Hageze muhira umugore ati bite ya modoka, imodoka reka byaciye kure kugira ngo iyo modoka yigaruke. Kubera ibintu by'umunezero abantu bashobora gukontrola umunezero wabo. Abo n'abantu batarafungura ijisho rya gatatu. Iyo umaze kurifungura mugenzi, ibintu byose ukora ubikora ufise intekerezo, ufise igituma. Ibintu by'amarangamutima ntibikora. Nimba ugize amarangamutima naho wowe ubija hagati, ukabitandukanya, sivyo? Nimba ufise ivy'uburakari bikujemwo, nimba ufise ibyishimo, byose ubyitwaramwo neza. Hari abantu usanga bariko bararakara kwiyumvira, none uyu muntu byage bishoboka gute ivyo bintu? Hari babona umengo umuntu aciye n'ubwenge. Kubera iki? Ijisho rya gatatu ryiwe rirugaye, rirazibiye, riryuguruye. N'ivyo adatahura umuntu yugurutse muri ijisho rya gatatu, ibyo adatahura avyifatamo neza. Ivyo uretse, sivyo? Ivyo uretse ubigira kugushaka kwawe, ivyo ukoze navyo tiwe responsable. None gahemwe hari ubuzima buryoshe nk'ubwo, ushobora kugira kugo rugero wabona ati juru riba rihereye ngaha ku isi nyene. Rega ijuru ni ukunyene tuba tiko turitwara. Uyo muntu n'ibintu byo gupfa ntaco bimubwira, gupfa kuri we no kujabuka. Hari abantu twagiye tubona ati nka Francis we yasiza kubwira ati urupfu ni mushikanje, warupfuwe ico mpano cyo twohura no rugumbira. Ibyo nshobora kubivuga mu gihe ijisho ritaruguruka. Hari abagwara kugeza no kukanyuma, gusanga agira ati je kugwara kwanje nagombye kuruhuka, narindushe, nari mu bintu byinshi no kuruhuka. Ibintu byose umuntu ijisho rya gatatu ryafungutse aragerageza kubiha insiguro. Ikintu cyose kirafise insiguro, ubumwe na roho yawe, ubumwe na mutima wawe. Ibyo bintu rero murumva yuko ari ibintu bihambaye. Abantu rero bavumbuye ivyo bintu bagumye bagomba kugerageza no kuyumvira ku bandi bantu. Basanga nk'aba bantu batoye ibintu twebwe bidutangaza. Ubona nk'umuntu yatoye itara no munsi nyine riko rirafasha abantu isi yose. Umuyaga nkuba ntushobora kubishika ko utagize gute, ntushobora kubishika ko udafise iri jisho rya gatatu. Umuntu yatoye indege, ikintu gikomeye cyane, indege mu kirere ikajana abantu n'ibintu. Abantu batoye ubwato, aba bantu bakoze ibintu by'ibigenda juru. Ijisho rya gatatu ryagerageje kuguruka. Ngabo babyifashemo neza, kuko abatabyifashemo neza ngo urashobora gusarishwa nuko wajuguruye nabi. Mukana bajugurura nabi, harimo bamwe biyayura mutwe bagafungura ijisho ryabo bakarifungura nabi. Ngira rero ndababwira ibintu bishika 5 canke 6 bituma umuntu ashobora gufungura ijisho ryiwe neza.
nababwiye yuko mu vyumve naripfungurira rimwe ni intambuko imwe ku yindi, no kuvuga yuko iyo akoze iyo ntambwe ya mbere ijisho ryiwe rirafunguka, nuko mutambona nk'ubu nari nsinziriye mugabo nkarekura amaso yanje buke buke nk'iyo shusho. Iyo mpejeje icambere kukibamwo neza, ico ngira ndababwire ijisho rya gatatu rigenda ryuguruka buke buke. Icambere rero ni ugushobora kugenzura amarangamutima canke imbaraga z'igitsina, gushobora kugenzura imbaraga z'igitsina. Umuntu yashobora kugenzura izo mbaraga by'ukuri abatanguye kwinjira mu gufungura ijisho rya gatatu ryiwe. Ntitubaho mu buzima bwo kwiyandagaza, ubuzima bwo kwirekura tukigira ikintu. Nico gituma amadini menshi, amadini n'amashengero ico kintu barakigaruka ko gose, kubera yuko iyo umuntu yiyandagaje akirekura mu by'ubusambanyi, grande pineale yiwe ntishobora ngo icipfufana, ntishobora gukora ijisho rya gatatu, ntishobora kuduga, ntashobora kubona ibintu abandi batabona, ntibikunda. Mbere noneho ngo no mu vy'Imana ntashobora gutera imbere mu vy'Imana. Mugihe agombye gufata ingingo yo gutera imbere mu vy'Imana, abanza kuvyihana ivyo bintu, hanyuma agashobora gufata izindi ngingo zizomufasha kudasinziriza grande pineale yiwe, ijisho rya gatatu ryiwe rikabona gupfunguka. Nkuna n'amasengero agira ati umuntu ntiyabirane n'umugore, mugabo umugore umwe bakamuha n'uburenganzira ati ibyo guhuza amabanga mpuzabitsina urabirekuriye umugabo n'uyo mugore wawe kubera ko mwahesagiwe. Hari abantu bamurikiwe ku buryo nk'uwo mubona bagira bati twebwe turasezeranye tuzokwigera twubaka tubishoboye kandi twanabyiyumvamwo, kugira ngo nuko babonye yuko burya ni ngira ngo bibaza neza, nuko bazi yuko imbaraga z'igitsina ku muntu yihaye Imana zishobora mu gihe adafashe ingingo cyangwa mu gihe asamaye zishobora kumubuza kubandanya inzira yiwe. Rero akagira ati yari umugore, yari umwigeme nako akagira ati jewe yari umwigeme akagira ati sinzokwigera nubaka, sinzokwigera nshaka umugabo. Yari umusore akagira ati je nanje sinzokwigera nshaka umukenyezi, kubw'inahazwa ry'Imana, kubw'inkuru nziza. Nuko burya navyo babizana ahandi, nuko bazi neza yuko umuntu ashobora kubuzwa gushikira ikintu mu gihe ivyo guhuza ibitsina byafashe ijambo rya nyuma kuri we. Kandi mu vyumve neza ntibisigura yuko iyo muntu kizira kubana n'umugore canke guhuza igitsina n'umuntu arivyo bagomba kuvuga. Oya, bagomba kuvuga ku buryo umuntu abikora adashobora kubigenzura, abikora adashobora kubiha controle. Nayo ubundi abantu bubatse, abantu nabo nyene barabonesherezwa kubera yuko baba bavyifashemo neza. Nimwumve tuko turavuga ababihaye Imana ko ijisho rya gatatu, ariko umuntu wari we wese akagira ini responsabilité idasanzwe kubijanye no kugurura ijisho rya gatatu, nako kubijanye no kugenzura ivy'igitsina ciwe. Rero ngo umuntu wese yabishoboye ni by'ukuri abatanguye kugurura ijisho rya gatatu, kuko ibi nivyo bintu biriko birahungabanya abantu. Mbere mu yandi madini hari n'abagira bati twebwe turemera yuko umuntu ashobora kubana n'umugore umwe mu gihe abishoboye, akabana n'uwundi wa kabiri n'uwundi wa gatatu. Ati mugabo yoraba igitigiri agezako, burya usanga harimo n'iyi filozofi igira iti raba hugeza kugira ngo ushobore gukontrola ivyo bintu urimo, ushobore kubikontrola. Bavuga ati ubu wa kabiri umufise umuguriye imodoka cyo kimwe n'uwa mbere, wa gatatu umufise umuguriye imodoka n'uwa kabiri, canke mu yandi majambo bakunde ku rugero rumwe. Mugabo sinzi yuko urukundo burya ushobora kuronka inkundo zine uha abantu, ni ikibazo umuntu yokwibaza. Mugabo ayo madini arakoresha iyo filozofi kugira ngo abantu bashobore gukontrola ibijanye n'ibitsina, kuko iyo batabikontroye ibintu
birahava bikagenda nabi cyane. Rero kuri iki ico nobabwira nuko ibijanye no kontrola ibitsina burya amatohoze yabaye nuko burya ngo abagore barashobora kuba basumbye abagabo mu bijanye no gukontrola iby'ibitsina, kubera yuko umugore burya ngo nkiyaciye inyuma umugabo wiwe ngo haba hari impamvu bimutumye, kandi kugaruka ngo saha hafi kugaruka birateba cyane, mbere ngo bishobora no kwanka kugaruka cyo gituma ngo umugabo yabonye ko we umugore yamuciye inyuma ngo biragoye cyane kugira ngo yizere yuko ashobora kuzobiheba, kuko ngo hari impamvu. Ariko mu gihe umugabo wewe ashobora kubikora aho yumvise afatiwe n'umusonga akabikora kandi akabandanya, kubera ko biri mu bishobisho nta nibiva mu mutima n'ibintu by'inyuma, kandi ngo biroroshe kugaruka ku buryo ngo umugabo burya niko babivuga ngo urashobora guca inyuma ngo umugore wiwe ngo kabandanya ngo kandi ari mu rugo umengo nta cabaye, bwa ngo umugore ngo ni igihushane cyavyo. Ubugira kabiri kugira ngo ufungure ijisho rya gatatu ngo no kunyugwa n'ivyo ufise. Hari abantu benshi batanyugwa n'ivyo bafise, usanga arafise amazu, afise imodoka, mugabo ntashobora kunyugwa. Ariko naho utanyugwa nawe no hari ivyo ufise. Rero ikintu cyo kunyugwa hariho kiri mu bantu benshi ngaha mwisi, abantu ntibanyugwa n'ivyo bafise, abantu ntibashiri hamwe, baguma barondera birukanga kurondera ntibyare bibi, mugabo iyo nyota wo kutanyugwa kiba ari ikintu kibi cyane. Mugabo ngo iyo umuntu yashoboye guhambya ubwa mbere gufata mu minwe ivy'igitsina biba bihambaye, ngo ashobora no kunyugwa. Bagira ati urashobora kubona bariko baravuga ingene umuntu kunyugwa n'ivy'igitsina canke kubifata mu minwe ukabikontrola, atugasanga umuntu n'umusungusungu yirirwa arikorera imizigo, arikorera ibiremereye amabuye, ku mugoroba gusanga yaciye 50,000 ati byose apine wahagura ikigori gusa yandika yashira imaraya. Ivyo bintu biba bigoye kumva uwo muruho none wamumariye iki, ivyo bintu yiri warakora amazi imisi akora. Rero ati umuntu ashobora kugira gufata mu minwe izo mbaraga z'igitsina ntagishobora kubuza adashobora no kunyugwa. Ubwira gatatu nabwo ngo no kwimenya kurushaho. Abantu benshi bugenda ntibiyizi, urashobora no kuraba ijisho ryawe rya gatatu uri kuri muziki kijyago kikiganiro ugeze he mu kugura ijisho rya gatatu. Ibi by'igitsina ubona wowe umaze kubimetereza gute? Ibi byo kunyugwa n'ibyo usanganywe bimetereza gute? Kwimenya kurusha wowe uriyizi urinde umuntu kwimenya amagara make yawe nayahe, ubukomezi bwawe buri hehe, ibikugora nibi. Ibyo navyo ngo birahambaye cyane kugira ngo umuntu ashobore gufungura ijisho ryo rya gatatu hamwe n'ikintu ariko arabamwe avuga ati iki kintu ndakirimo kubera ndiyizi. Ikigira kane burya ngo hari urukundo rwa nyago. Urukundo rwa nyago rutandukanye n'urukundo rw'amayeri canke urukundo rw'irari. Iyo uravye nk'ubu umukobwa umubona mwiki wewe, hari abantu iyo abonye umukobwa amubona mu gitanda misi yose amubona mu buriri, amubona ari gusa irari. Ubwo si urukundo rwa nyago, ariko bagomba kumubona ukavuga uti urya muntu by'ukuri ashoboye iki, uriya muntu amaze iki, uriya muntu ni incabwenge, uriya muntu yofasha kubaka isi, yofasha kubaka igihugu. Ukabona ibyo Imana igira neza ishobora kurema umwigeme nk'uriya, Imana igira neza ishobora kurema umuntu w'akaranga w'ubutore nk'uwo. Imana ni nziza. Umaze kubigerako aba yaramaze kugurura ijisho rya gatatu. N'umukobwa ashobora kubona umuntu w'umugabo wowe bakamubonamo ujya muntu ari n'inoti, ntibamba babona igitsina gusa, oya akabona umuntu mugabo iruhande yiwe akabona ibindi bintu, amafaranga n'amatungo. Donc urukundo nyago mbere mu yandi majambo bagira bati gerageza we kuba urukundo. Umuntu yamaze gukunda cyane arakunda abantu, bakakunda abantu butanwa vanguye, nuwo abantu bakumira wewe akamwikundira, akamukunda kandi akamukunda kubw'inahazwa ry'Imana. Uyu muntu amaze gutera intambuko mbere akarenga n'abantu
akaza no gukunda ibidukikije ba Francisco yasize ariko ibiti akavuga ati ibintu nakatabonetse, agakunda inyoni, agakunda utunuma, agakunda ikintu cyose akibonye akikibona mwinyi nahazwa ry'Imana. Uzurabe nk'ubugiye nko ikiyaga Tanganyika, iyo kiravye urabona ini nahazwa ry'Imana, urabona Imana ni nziza, kumva wo gitangarira mugabo utanga ico kiyaga ugatangarira iyo Mana yaremye ico kiyaga. Ari abantu mbere usanga bagiragoza kuza kwibera mu ishamba, kwibera muri nature kugira ngo bashobore kwihweza ivyo Imana yaremye n'ubutore yabitatse. Ivyo rero ntimwibaze ngo bivukana nako biba bifise ngo umuntu mutoyi akuze gusa, n'umwana mutoyi aba bifise. Baduhaye akarorero k'umuntu, umwana yabonye bariko barya inyama iwabo, none muriko murya inyama iyi nka mwosanga yari ifise akana, aho kana kuba kabaye imfuvyi, none muriko murya inyama. Uwo mwana ntiyaziriye kubera yuko iyo mwana burya ntimuvuge ngo hari ibindi bintu bimurimwo. Ijisho rya gatatu giyiwe iriko rirapfunguka, ribona ibindi bintu mwebwe mudabona. Inkoko mwebwe uyibonye uyibona ku isahani, yibona iri kw'ibitunguru. Hari abantu benshi namye mbona mu buzima, abonye inkoko abona igitunguru, yibona ku meza, yibona itungiriye, mugabo ntashobora no kuyibona ari kiremwa c'Imana, kinina hazimana iri kiraguruka. Hari abantu mu bihugu by'Ubuhindi n'ahandi agakoko arakiyubara ati kukica ni bibi, uretse ko baba bagira bati kuba karimo umutima w'umuntu yitavye Imana, umuntu yapfuye, kukica ni bibi, ni kiremwa c'Imana. Mugabo tuvyumve yuko biba bigera ahandi hantu, biba bigera kure. None rero ugasanga umuntu igitungwa baracica, bagacica nabi, bijya n'ibintu bibi. Ntabarapfunga ijisho rya gatatu kubera yuko kiriya gitungwa ubabare wewe ugira bagucumise, n'igitungwa kigira burya nyene. None urumva yego kibonemo ico gufungura kigufashe, mugabo ntukibonemo inyama misi yose uri naze n'Imana, kubera yuko iyo mpene iyo nkoko ngeni ari nziza. Ivyo rero navyo ni ibindi vyerekana yuko abantu baba barapfunguze ijisho rigira gatatu. None rero ngo hari ibintu vyinshi dukora ngaha mw'isi bikaba inzeduka kuri twebwe no kw'isi yose, mu bibano, mu bihugu, kubera yuko tubikora tutapfunguye ijisho rigira gatatu. Burya abantu batanze nk'uburorero nk'ibi bintu tugira vy'uko ejo bundi nabonye mu gihugu c'u Burundi akanyama kabuze, ingene abantu habaye uruhagarara. Mugabo burya abantu bavyiga neza bagira bati inyama ntacari ikiribwa c'abantu, inyama si ikiribwa c'abantu. Ati nikimenya amenya, raba ayo amenyo wewe ufise, ari amenyo ntiyatorewe kurya intuzenye, kurya inyama. Kukete kurya inyama yoba yameze ukundi. Raba ati ibijanye na ama inteste yawe, inteste zawe zipima combien de mètres, plus de cm, imetero ndwizirenga. Mugabo ibikoko vyatorewe kurya inyama nk'inzovu nk'akarorero, ama inteste yayo apima imetero 4 gusa. No kuvuga iki? No kuvuga ko iyo turi inyama zimara zifata urugendo runini ya munda, ukadusanga umuntu nta na apeti afise yo kurya kubera yuko ibinyama byarase gusohoka. Ibibazo abantu bafise ngaha mw'isi ni kubera inyama. Ibintu by'ingwara byinshi abantu bapfa biterwa n'inyama. Ibi rero abahinga bavuga yuko burya nyumve neza akanyama kararyoha, karimo n'amaproteine dukeneye, nanje ndagakunda, mugabo ngo siko byari bigomba kuba. Urumva bavuga yuko inyama ajya ahantu hose ica guhera mu kanwa gushika mu izosohoke, atari ahantu hose arashobora kugwara amakanseri, kubera yuko ngo inyama igendera hasiga utuntu tutuvunguka tugumaho, hama tukazohomaho gushikaho kugwara kanseri, kubera ko rero niko twaremewe kurya inyama. Nagaciyemo mugabo bagomba kutwereka yuko ari ibintu n'ibindi kuri ubu ntaciye mvuga mu no mwanya bihari
mugabo umuntu atagomba kubamwo. Raba tugiye inkoko burya none uriye irigi hajya ibyo ukura mu nyama biri no mu rigi, kandi irigi uririye nta nkoko bibanje gupfa, unyoye amata ni bon, mugabo amata urayanywa nta nka ibibanje gupfa. Ariko ibyo byose ikindi bongera ko nk'inka bagira ati ubu bworozi buri mu isi uravye neza uvyinjiyemo neza urashobora gusanga hariho ubukene mu isi kubera yuko hari ubworozi. Urabe ngo nk'ibintu ngo inka imaze imyaka 4-5 ibintu ibiriye ibyatsi biriye, ibyo byatsi burya ngo bavyiganije ahantu ukabitiramwo ibindi bintu ngo vyovamo ngo ibintu byinshi, mugabo ngo izo nyama zova mu iyo nka ntibizorenga 200 kilo rero abantu bakeya bayifungura, mugabo ngo muri iyo myaka 4-5 ibyo bintu inka yariye ibyo byatsi batemye byinshi usanga ngo birimo ngo umusaruro mwinshi w'amatungo. Rero ubwo bushakashatsi bukavuga buti hari ibintu byinshi twagiye turakora kubera yuko ijisho rya gatatu tutaripfunguye canke tukaripfungura nabi, karagaciyemwo canke n'ibidufasha kwiyumvira cyane. 5 rero ngo haraba ikintu cyo kurema. Ugeze kuri 5 bugeze kure, ubona ibintu abandi batabona. Urashobora kubona ibintu abandi batabona. Mukaba muri mu gisabisho wowe ukabona ibintu abandi batabonye kubera yuko ijisho rya gatatu riramaze gupfunguka, ubuzima mu by'impwemu buramaze gukomera cyane, ugeze ku yindi ntambwe. Mugabo rero ugeze ngaho amaze kurema kare mu buzima abandi batabonye abandi batabona, ni intambwe butanguye gutera. Ngo hazogera igihe ubwambere wabibona igice kumbure ushobora kubona ibintu nka byose, ku buryo n'ibijyanye n'urupfu ushobora kuvyerekwa. Ibijyanye n'urupfu ushobora kuvyerekwa, mugabo ngo igice gito ngo nka 1%, ku buryo ngo ibindi ubibona neza iyo umaze kuva muri buno buzima. Rero ngo umuntu birasaba yuko ngo kugira ngo abishikire nk'ubugirindwi, kugira ngo bishikire ngo arabanza gukura, agakura mu buryo meme biologique, akaba nibyo ari umuntu amaze kudukuza imyaka. Mugabo cyagomba kuvuga mu gukura nuko gukura kwiwe usanga kuko ngo umwana atarakura kugira ngo bafise ibintu ngo ni kurya no kuryama. Uyo nawe yamaze gukura mugabo ntiyakura, usanga ngo ari kurya ngo no kuryama ngo no guhuza ibitsina, ngo nivyo bintu bitatu. Rero ngo umuntu agomba kufujisho rya gatatu ibyo arabirengera, ntabo umuntu wo kurya, ntabo umuntu wo kuryama, ntabo umuntu wo guhuza ibitsina gusa. Oyaye ararengera ibyo akabona ibindi bintu himufasha kurinda hazimana, akarondera gutera intambwe mu bintu, akarondera gufasha igihugu, akarondera kuduza umuryango, gutuma undi muntu yisununura. Uyu muntu ngo aba ariko arafasha kugira ngo ijisho rya gatatu yiwe rishobore gufunguka, kandi haragera igihe ngo bigera ku rugero ruba rushimishije. Rero bagashimira rwose witwa René Descartes, mu philosophe, niwe yavumbuye ibijyanye n'ijisho rya gatatu afatiye kwiyumvura ya grande pineale isanzwe ifashanya cyane n'ijisho rya gatatu, ridufasha kubona ibyo amaso yacu adashobora kubona. Ngomba rero kugeza ngaha muri kino kiganiro cy'uno munsi, ngomba kugeza ngaha kugira ngo tuzosigire akanya ibindi bice aho tuzobabwira neza tubiciye mu mizi ibintu intambuko umuntu ashobora gukora neza na neza kugira ngo apfungure ijisho rigira gatatu. Igice kabiri mu kindi gice naho muri aba hafi cyo tubabwira ingaruka dushobora kuba umuntu iyo apfunguye ijisho nabi, nayo mu kindi gice tubabwire ingene umuntu ashobora kugaruka ku ntambwe yari ariko mu ntango mu gihe yapfunguye ijisho nabi akagira ibibazo bitandukanye. Ariko tuzonababwira kandi n'ibintu umuntu
ashobora gufungura ibintu 10 ashobora gufungura kugira ngo grande pineale